Haleluya. Yesu ashimwe. Imana iratugiriye neza kuri uno mugoroba aho tugiye guteramira imbere y'Imana twumviriza ijambo ry'Imana. Ku izina nitwa Barakamfite Leopold, ndazi ko abatari bake uretse abashitsi batuzi. Twagomba ngo tubahe ikaze mu mwanya tuzomarana ushika nk'indwi zishika 4. Imana iduteye iteka ivyo twateguye, Imana ikabidufashamwo, nibaza ko bitazorenga izo ndwi. Icigo ubwaco ni ubwiza bw'abana b'Imana bari babitangaje, abakozi b'Imana babishinzwe kugira ngo tuzobe muri uwo muvo w'ingene abana b'Imana babaho n'ubwiza Imana yaturonkeje, na cane cane biciye muri Kristo Yesu. Ubundi umwanditsi yavuze ngo kera nta bantu twarimwo, kera ntitwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho twarazigiriwe. Nagomba imbere yuko dutangura icigwa nyezina tubanze tubibutse abakozi b'Imana bagiye bakurakuranwa hano muri aya mezi 2 aheze. Buryo no munsi tugeze mu kwezi kwa 3, itariki zako ziri hejuru, kugira ngo uku kwezi kwa 3 kuzogire ibikuranga. Ni inyigisho ifatiye ku bwiza bw'abana b'Imana. Ndibuka mu ntango y'ubu mwaka abakozi b'Imana bariko barasengera urugendo tuzomara amezi 6 bataratapanga ibindi bikorwa bizokorwa. Hari ivyigwa 3 vyakurikiranye, mere nk'ubibabwira gatonyi kugira ngo mwumve iyo udashoboye kumenya iyo uri kurava aho ugeze n'iyo uja, birashobora kugucanga ugasanga uraza ugatamba ukaryoherwa. Ni vyiza, ariko twibuke ivyo abakozi b'Imana batwigishije. No kuvuga ngo hari umukozi w'Imana yitwa Nduwimana Lionel Jospin. Mwibuke amajambo yatwigishije cyane cyane yavuga ku bijanye n'ivy'igihe ciherezo. Mu bijanye n'ivy'igihe ciherezo, kandi ico gihe ciherezo avuga, hari abantu asomye umurongo wa mbere ariko aravuga ko ku Mana umunsi umwe imeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ushobora kuba nk'umunsi umwe. Ivyo biba mu gihe ciherezo uraza kubibona kuva mu itanguriro, ukaza kubibona no mu vyahishuriwe Yohana. Igihe ciherezo harabiyumvira ngo gitanguye uno munsi canke kivugwa ngo nuno munsi gusa catanguye. Mugabo igihe ciherezo haraheze igihe kitari gito kivugwa igihe ciherezo. Hanyuma hari ibintu vyaranze ico cigwa, ni ubutumwa bwiza bwa Matayo mu gice ca 24 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 12, aho yigishije ivyo kuduzwa kw'ishengero. Hanyuma yarigishije kandi kigira kabiri ubukwe bw'umwagazi w'Imana. Hanyuma ubwami bw'imyaka 1000, arigisha kandi n'ijuru risha n'isi nsha. Muri ivyo yigishije ndagomba kuvuga ko mu bwinshi bw'ibiba biriko biravugwa, hari igihe umuntu yumva kimwe cose ukwaco. Hari ibintu bishika 3 bikurikira bishobora kubaho twebwe atariho turi. Atariho turi, mugabo ikintu yashimikiye ko cyane kwari kugira ngo mwumve ibituraba cyane cyane. Turaza kugaruka ku murongo wa 12 mu butumwa bwiza bwa Matayo igihe ca 24 ku murongo wa 12, aho Yesu yavuga muri ivyo biranga kugaruka kwiwe ingene hazoba ukononekara kw'ingeso z'abantu, ingene abantu bazononekara. Ivyo yarabivuze ko, kandi amaze kubivuga navuze nti mu vyo tugenda turavuga, mu vyo tugomba gukebura ishengero, mbere vyonona ubwiza bw'abana b'Imana, canke abantu babisuzumye ukabona ko hari ikintu kitari ciza. Hari ico Imana yatugiriye, kandi Imana hari ico yipfuza ko tuba, ariko kandi hari ico turi kuri benshi kitari ico Imana yipfuza ko tuba.
aha muri aya majambo yigishije muri iki gice ca mbere yavuze ibiranga ukugaruka ku mwami Yesu. Icya kabiri yaravuze ubukwe bw'umwagazi w'intama buzorangwa n'ibikorwa bya antikristo. Ubwa gatatu hari ubwami bw'imyaka 1000 aho yigishijemwo ibijanye no gucira amahanga imanza. Icya kane cari urubanza rw'iherezo imbere y'intebe nini ya yera. Uyo yarangije dufashe umwanya wo kugira ngo dusenge Imana, tumenye aho turi, ico turindiriye, ko hari inzamba ishobora kuvuga umwanya woro wose tugasanganira umwami mu kirere. Isi yononeka yuko tuyibona, mugabo ishengero ritakihari izoba mbi kurusha. Inyuma yaho ndavuga ngo ico yigishije kigiri muri ivyo bine, hari ikiri mu cambere yavuze kigira indwi. Yigishije ko hazoba mu gihe c'iherezo, ko hazoba hari iki ukononekara kw'ingeso z'abantu. Ukononekara kw'ingeso z'abantu nabiciye kwa karongo igihe nariko nkurikirana umwigisha. Icigwa ca kabiri cigishijwe n'umukozi w'Imana Lize Jean Claude, aho yatwigishije cyane cyane ku iterambere tugezemwo. Yigishije ibijanye n'iterambere tugezemwo n'ubuzima rukristo. Iterambere tugezemwo hamwe n'ubuzima rukristo, abandi bita ubwenge buhimbano canke ubwenge bukorano, mugabo bukora ibintu byinshi, hamwe n'ubwenge mvaruganda. None aha naho umukozi w'Imana mu byo yigishije hari ikintu nagumije gose, kandi navuga ngo nawewe turi kumwe ngaha ukigumye. Ubwenge buhimbano si ibintu biriko birakoroka bitagira ico Bibiliya ibivugako. Uravye mu buvugishwa bwa Daniyeli, yaravugishijwe ivy'ubwenge buzoba buhari mu gihe c'iherezo, ubwenge buteye ubwoba. Ico yarakivuze ko ubwo bwenge buzotangaza n'ababubona. Ubu hari ibintu biriko birashika abantu bavumbura nabo nyene ubwabo ntibabikwize mu mutwe, kandi ndavuga ngo nabado ubwo bwenge bwaravugishijwe kandi ni ngombwa ngo bubeho. Hanyuma mu byo yigishije umukozi w'Imana, hari amajambo yaboneka mu gitabo c'Abifilipi, ariyo nayo majambo yakobeje ko kugira ngo tumenye naho ubwo bwenge buhari butagomba gusubirira Imana se w'ubwenge n'intango y'ubwenge, akaba ari nawe afise ubwenge bwose. Hari abantu bagomba kubishushanya ugasanga ivyo biragomba kubasamaza. Mugabo mwibuke ivyita ubwenge bwose bikora ibiturengeye ni ibikorwa n'umwana w'umuntu. Nibikorwa n'umwana w'umuntu, kandi mu byo tugiye kuraba muraza kubona ivy'Imana yatugize, ivy'Imana yaduhaye, ico turi ko gishobora guhinduka kikaba nk'ikigirwamana kuri twebwe nyene. Hari abantu bigira Imana, ivyo bakoze bagahava babigira Imana, abantu bikabasamaza. Mugabo mukozi w'Imana mu majambo yigishije mu gitabo c'Abifilipi igice ca mbere umurongo wa 10 ngo nuko ntimugire ubupfunya canke ikigwisha gushika aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. N'umurongo yerekanye ko hari ibigwisha n'ibitsitaza bishobora kubaho bikozwe n'abantu twubaha, mugabo twirinde. Undi murongo yadusome n'uwo mu Banyefeso 5:15 ugeza ku murongo w'17, aho yavuga ngo mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, nuko mugira ubwenge bwo gukorera umwami murobanuye ibihwana n'ibidahwana. Bivuga ngo mu gihe c'iherezo yatweretse ko hazoba hari ibintu byinshi, mugabo bidusaba twebwe nk'abana b'Imana kurobanura ibitugirira ikimazi, kurobanura ibihwana n'ibidahwana, mu bwinshi bw'ivyitwa ubwenge, mu byinshi bw'ibyabo dusonera usanga bakoreshejwe ibintu by'ubuhanga. Mugabo muri ivyo ni ngombwa ngo twige ikintu citwa kurobanura ibihwana n'ibidahwana. Icirwa cuno munsi mu kwezi kugira gatatu arico tuzomara ku mwanya turiko twiga, ni cirwa kivuga ngo ubwiza bw'abana b'Imana. Kizomara indwi zine atagihindutse,
Imana idufashije nibaza ko ibikenewe bidukwiye, naho umuntu atovuga byose mugabo ibikenewe tuzoba twabironse. Ibyo tuzokwiga rero ni biki? Ibyo tuzokwiga tuzovuga ku bijanye n'ubwiza bw'Imana ubwayo, hanyuma n'ubwiza bw'abantu, kuko umuntu avuze ngo ubwiza bw'abana b'Imana, ubwo bwitwa ubwiza tubukurahe? Mu bisanzwe uravye ico Bibiliya yerekana, uraza kubona Imana kuva mu ntango, Imana yaremye umuntu ari mwiza, kandi kuko Imana ari nziza turaza kuraba amajambo atwereka ubwiza buri hagati yacu n'Imana twabukuye he. Ikigira kabiri tuziga muri ubwo bwiza ni ubwiza bw'abana b'Imana bitwa abizera. Hari ubwiza dushobora kuba dufise twese nk'abantu Imana yaremye, mugabo hari ubwiza bw'abana b'Imana bitwa abizera. Ico tuzokivuga ko hari ukononekara kw'ibintu, ico kizoba ikigira gatatu, ukononekara kw'ibintu n'abantu mu bihe bitandukanye. Ukononekara kw'ibintu n'abantu mu bihe bitandukanye. Naho Imana yabaremye ari beza ikabaha ubwiza budasanzwe, mugabo tuzobona ingene umuntu yagiye yononekara, na cane cane mu gihe tugezemwo. Ubugira kane tuzovugana ku kononekara kw'abantu nyezina mu gihe tugezemwo, gihe c'iherezo. Tuzorangiza tuvuga ku gihano kizoherukira abihaye ukononekara n'ukonona isi. Reka dufate umwanya muto tubanze tuvuge kuki Imana hari ubwiza bwayo buteye ubwoba. Ubwo ikindi gihe Mose yasabye Imana ngo ibumwereke ayibone, mugabo Imana ikamuhakanira kuko ari umuntu, ati ntawombona ngo asubire kubaho. Ewe Mose, ivyo ntivyokunda. Mugabo nk'umugenzi wayo aramubwira ati shira amaso yawe mu gihoro, ati hanyuma ndabe ndaza guca hariya kwa kure, uraza kubona umugongo hanje. Agize gutya yagiye abona arengana inde? Uhoraho. Bibiliya ivuga ngo avuye ngaho amanutse iyo Abisirayeli baherereye, kubera iryo jisho ryakubise amaso mu mugongo w'Uhoraho, nta muntu w'inyama n'amaraso yashobora kumuhanga amaso Mose. Ukuvuga ubwo bwiza yakuye aho bwagiye agenda yifutse ku buryo abantu badashobora kumuhanga amaso, mugabo bwagiye butituka buke buke, aratinda arasubira mu buzima busanzwe. Nagomba dusome amajambo y'Imana make. Ubwo bwiza bw'Imana buteye ubwoba ibudusangiza ryari? Yabuduhaye ryari? Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 27. Dusome uyo murongo umwe gusa. Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 27. Havuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Tuvuge tuti amen. Ijambo nondera nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryande ryayo. Haraho umuntu atabimenya ngo mumenye ko twatewe iteka kugira ngo Imana itureme mu ishusho ryayo. Nukuvuga ngo hari ingene yavyiyumviriye, hari ingene yabishatse kugira ngo twebwe tugire ishusho nk'iy'Imana. Haraho mbora niyumvira kuri uyu murongo, Imana iturema mu ishusho ryayo, kandi ngo mu ishusho y'Imana niho yamuremye inde? Umuntu. Ndashima Imana kubw'ivyo. Aca avuga n'ugira kabiri ngo irema abantu bari uburyo bubiri. Adamu azohava mu kanya akugwamwo Eva. None reka tumere nk'abasoma kandi umurongo wa 31 aho hepfo yaho gatonyi. 31 havuga ngo nuko Imana yihweza ivyo yaremye byose, kandi byari byiza cane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Tuvuge tuti amina. Nukuvuga ngo igihe Imana yaremye ibintu byose,
urabona uhoraho yavuga ngo icambere yaremye acitegereje avuga ati, Imana ivuga ati ni vyiza. Icya kabiri ni vyiza, icya gatatu ni vyiza, icya gatanu ni ciza, icya gatandatu arico citwa umuntu imuremye ku munsi ugira gatandatu. Aho uca wumva ngo hamwe n'ivyo yari ihejeje kurema, hamwe n'uwo muntu ishizemwo, ikivuga ngo iravyihweza ibona ni vyiza cane. Haleluya. Nukuvuga ngo ibintu bitagiramwo umuntu nta gaciro bigira. Nukuvuga Imana yaremye ibintu byose, ubwiza bw'ivyo tubona turaza kubibona. Abantu bagendanye n'Imana bashoboye kubisuzuma bakavyibaza ko Imana ubwiza bwayo ibanza ibikubita iburema umwana w'umuntu, hanyuma irarema ivyihejeje kurema byose, irabimushira mu maboko, irabimushira mu biganza kugira ngo abigabe abiganze, kandi binezereza umutima w'Uhoraho. Ivuga ati ni vyiza cane. Nuko Imana yihweza ivyo yaremye byose kandi byari vyiza cane. Nagomba kuri uno munsi uri hejuru ndababwire ngo hari ibikorwa dukora nk'abakozi b'Imana, kandi umuntu agiriwe imbabazi n'Imana arashobora guhishurirwa amabanga atandukanye, akaganira n'Imana mu buryo butandukanye. Hari abantu iyo bariko barasigura ubona ko by'ukuri bariko barakoreshwa n'Imana. Hari abantu bariko bararirimba ubona by'ukuri bariko barakoreshwa n'Imana, ukabona ko hari ijuru rihaye ribakoresha. Yamara hari abasenzi, burya hari umuntu ariko arasenga yinginga Imana, ukabona ati uyu muntu Imana yaramugabiye amajambo y'ubwenge, kandi ayo majambo akoresha uza gusanga avuga iby'Imana, ic'Imana iri, akavuga iby'ingene Imana yaremye umuntu, akavuga iby'Imana yaremye bisanzwe, akabidondagura mu buryo bw'amajambo. Hari ibitabo bibiri maze iminsi ndiko ndiyumvira ko by'abantu wihweje ingene bafashe umwanya wo kwiyumvira ku muremyi, ukumviriza ibyo bavuga ku muremyi, uca usanga amajambo uhora ukoresha haba mu gusenga ari amajambo makenyi wahambije, ariko ubundi hari abagize ubushakashatsi barongowe na Mpwemu Yera, iyo ariko arasenga ukaba wosamara ukiyumvira ati mbega uyu muntu aya majambo ayakura hehe? Umwe muri abo mvuga yuko yakoze ku mutima wanje, hari uwitwa Yobu, n'umwe tutavuga ko byinshi, mugabo uraza kubona n'uwundi yitwa Dawudi, ariwe nagomba ngo twifashishe amajambo ari mu Zaburi y'104. Zaburi y'104 ndaza kwinginga umukozi w'Imana Isaac adusomera iyo Zaburi. Ndagomba ukurikire neza. Ni Dawudi aha yavuga ic'Imana iri, aha yavuga ukugira neza kw'Imana. Ukurikire neza muri iyi Zaburi y'104, ifise imirongo itari mike, mugabo ndagusaba utega amatwi. 104 umurongo wa mbere, asoma iyo Zaburi yose. Si Zaburi ngufi, nari nabimusabye ngo avyitegurire, mugabo nawe utega amatwi. Zaburi 104 kuva ku murongo wa mbere havuga ngo, mutima wanje himbaza Uhoraho. Uhoraho Mana yanje, uruhambaye cyane, wisakaye igitinyiro n'icubahiro. Wifuka umucyo nk'umwambaro, ugaranzura ijuru nk'ihema. Ushinga inkingi z'ibisenge vyawe mu mazi, uhindura ibicu umukogote ugenderamwo. Ugendera ku mababa y'umuyaga, uhindura abamarayika bawe imiyaga. Abasavyi bawe ubahindura umuriro waka. Washizeho amatanguriro y'isi ngo ntinyiganyizwe gushitsa ibihe bidashira. Wayafutse ikiyaga nk'impuzu, amazi areremba hejuru y'imisozi miremire. Ahungishwa no gukankama kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Aca ku misozi amanuka imyonga, ashika mu kibanza wayagereye. Wayakubitiye ibango ngo ntarirenge, kugira ngo ntagaruke
akarenga isi. Urungika amasoko mu mibande, imigezi itemba hagati y'imisozi. Ishokwa n'ibikoko vyose byo mw'ishamba, indogoba z'inyeshamba zihera inyota. Inyoni n'ibisiga vyo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwiragirira mu mashami. Imisozi wirekurira ko imvura ivuye ku nsenge zawe. Isi ihazwa n'ibivuye mu bikorwa vyawe. Umereza inka ubwatsi, umeza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo ubakurire umutsima mwivu no mu vinyu, unezereza imitima y'abantu, n'amavuta yo kuyagayagisha mu maso habo, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu inkomezi. Ibiti vy'Uhoraho birahaga, ibiti vy'amasederi y'Iribani yateye. Ivyo inyoni n'ibisiga vyarikako ivyari, agasoza gafise inzu yako ku biti vy'akajwari. Imisozi miremire niyo impene z'inyeshamba, ibitandara n'ubuhungiro bw'inkezi. Washizeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba rirazi iyo rirengera. Uzana umuzimagiza hakaba ijoro. Niho ibikoko vyose vyo mu kibira bisokoroka bisoboka. Imikangara y'intambwe iroherana igomba ico yofata. Ku Mana niho ironderera ivyo kurya vyayo. Izuba ryarasa ikigira, ikaryama mu masenga yayo. Abantu bagasohoka bakaja ku bikorwa vyabo, no mu buruhe bwabo bakageza ku mugoroba. Uhoraho we, erega ibikorwa vyawe nivyo uburyo bwinshi, vyose wabikoresheje ubwenge. Isi yuzuye ubutunzi bwawe. Kiriya kiyaga kinini cagutse, kirimwo ibikwega inda hasi bitoharurika, ibikoko bito bito na binini binini. Niho amato agendera, niho ingona iba. Wayiremye ngo yikinemwo. Ivyo vyose biguhanga amaso, kugira ngo ubigaburire ivyo kurya vyavyo igihe kigeze. Bitororokanya ivyo ubihaye, ufumbaturura igifunsi cawe, bigahaga ivyiza. Uhisha mu nyonga hawe, bigahinda agashitsi. Ubikuramo impwemu, bigaca bipfa, bikisubirira mu mukungugu wavyo. Urungika impwemu yawe, bikaremwa. Uhindura isi igasubira itoto. Icubahiro c'Uhoraho nicameho ibihe bidashira. Uhoraho nanezererwe ibikorwa vyiwe. Araba isi igahinda agashitsi, akora ku misozi igafumba umwotsi. Nzokwama ndirimbira Uhoraho nkiriho, nzokwama ndirimbira Imana yanje ishimwe ngihumeka. Ivyo niyumvira biryohere, nanje nzokwama nezerwa Uhoraho. Abanyavyaha gezaho ku murongo. Ivyo niyumvira biyiryohere, nanje nzokwama nezererwa Uhoraho. Dushireho tuti amen. Uyu Dawudi muri iyi zaburi yanditse, bene data, hariho insorongozi, hariho abantu bazi gutaka Uhoraho. Mugabo niyumviriye ingene yabonye Imana, n'ingene yagendanye n'Imana, n'ivyo yayimenye ko. Hari umurongo wa 24 uvuga ngo Uhoraho we, erega ibikorwa vyawe ni ivy'uburyo bwinshi, vyose wabikoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. Tuvuge tuti amina. Ivyo Imana yakoze yabikoresheje ubwenge. Ivyo yaremye byose, ivyo dufise byose, ivyo twiyitira byose, Imana niyo yabiduhaye. Dawudi aravuga byinshi nk'ibyo mwumvise, mugabo abivuga kuhoraho Imana nziza. Muravye mu rutonde, muri plan y'Imana, ibi byose mubona abantu batangara, ibyavumbuwe n'ibitaravumbugwa, ivyo Imana yabiremye uhereye kera.
hari ibidutangaza mu gihe tugezemo, hari n'ibizodutangaza uko urunganwe ruzogenda rukurikirana nimba Yesu ataraza. Ivyo vyose byerekana ubwenge bw'Imana, ubukuru bw'Imana, ubwiza bw'Imana. Imana yacu iratangaje. Hari ibyo tuyivugamwo uko Imana yashatse ngo tubimenye tubivuge, mugabo irarengeye ubwenge bwacu, irarengeye ingene twoyisigura, birarengeye ingene abasenzi boyivuga ko amajambo y'ubwenge, birarengeye uko abavuga butumwa bovuga iciri, kirarengeye. Imana yacu irarengeye. Ubwo bwiza bwayo urabona igize gute? Irabuhaye umwana w'umuntu. Muri wa murongo twasome vuga ngo Imana irema umuntu mu ishusho ryayo. Mu ishusho ry'Imana niho yamuremeye. Mera nk'uwibaza ku buzima bwawe. Uribaza icyo Imana yakugize, uribaza icyo Imana yakugiriye, urazi icyo Imana iri muri wewe. Reka nibaze ko umuntu yakurikiranye amajambo ronse akanyura asomye Zaburi, wumve Dawudi uko yayibonye, uko yayivuze muri bya bintu Imana yaremye n'ibindi. Mugabo si ivyo gusa, aha turaza kubona iyindi Zaburi isangiza icyo Imana iri n'ico umuntu ari. Kandi aha ndagomba nguze kuhagema ibango urigumye mu mutima wawe. Hari aho umuntu agenda mugabo ntiyimenye icari icyo Imana yamuremeye, ngo amenye ubwo bwiza bw'Imana ko yabuhaye no ku muntu. Ashobora no gukora bimwe twumva by'ubuhinga canke ubwenge buhimbano canke ubwenge mvaruganda, gushikaho abantu basigaye babibona nk'Imana, bakagomba kubishushanya n'uko Imana umengo nta n'ikibanza igifise mu buzima bwabo. Reka dusome Izaburi y'umunani. Umusomyi yongere yigore, iyo yose ndende n'ingufi, mugabo mwumve iyi Zaburi y'umunani ico ivuga. Zaburi y'umunani umusomyi ahere ku murongo wa mbere canke nasome yose kugeza kuri 6. Soma iyo Zaburi. Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose, washize icyubahiro cyawe hejuru y'amajuru. Akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gushimangira inkomezi zawe, gutsindisha abansi bawe, kugira ngo uzibize umwansi n'umuhozi. Iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye, umuntu niki aho umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera? Hari hasigaye gato ukamunganisha n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igisibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu vyose, ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Intama zose n'inka n'ibikoko vyo mw'ishamba navyo n'ibiguruka. Nari navuze ugeze kuri 6, mera nk'usubira ku murongo wa 5. Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igisibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu vyose, ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Amen. Tuvuge tuti amen. Amen. Uwo ni ndavugwa umuntu. Uwo ni ndavugwa ni wewe ni jewe. Umwanditsi avuga ngo iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye, iyo navyitegereje. Kandi mu byo twabonye Dawudi yanditse muri rya Zaburi y'104, uraza kubona nawe nyene abivuga. Kandi abivuga ko umuntu yashoboye kugendana n'Imana ari nyuma y'intama, agacurarangira Imana ari nyuma y'intama. Ucubona ari kararirimba, ntabamurindiriye yarabona, ntabariko baramutera amashugwe. Oya, uwo muntu yagendanye n'Imana. Mu gitondo azindutse n'inanga yiwe, ico yabona n'imisozi, ico yabona ni ijuru, ico yabona ni inyenyeri, ico yabona ni ibintu bitandukanye Imana yaremye, agaca yishimira Imana kubw'ivyo. Mugabo muri iyi Zaburi nayo avuga ngo iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye, umuntu niki aho umwiruka, cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera. Haleluya.
abivuga azi ko yabonye Imana yaraduhaye ibintu bidasanzwe bene data. Imana yatugize ico turi ku buntu. Umviriza kuri 5 avuga ngo hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambi kubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Hajya umuntu muravye ivyazi ivyo ashobora, uravye icubahiro Imana yahaye abantu. Uyu Dawudi avuga ngo hari hasigaye gatonyi ukamuringaniza n'Imana. Erega uko kuringanira n'Imana uyu Dawudi arongera akakuvuga ko Imana yatwise ngo turi Imana ntonto. Bivuga ngo ubu bwiza tuzomara umwanya turiko turumviriza canke twigishanya n'ubwiza dufise buvuye ku Mana nziza ikabuha umuntu ikamuha icubahiro nk'ikimwumvise aho Dawudi avuga ngo kari hasigaye akantu gatonyi ukamwita Imana. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe. Ibintu abantu bose bafise bita gwabo si gwabo ni ivy'Uhoraho. Bwira umutima wawe cyangwa ubwire mugenzi wawe ati ivyo ufise byose uhereye kuri wewe ni ivy'Uhoraho. Byose ni ivy'Uhoraho. Wewe Uhoraho, ivyo ufise vy'Uhoraho, ivyo utunze si gwawe ni ivy'Uhoraho. Ubiganze mugabo uzi ko atari gwawe ari vyande vy'Uhoraho. Wamuhaye gutwara ibintu byose ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ivyo ni vy'Imana yahaye umuntu. Mporama niyumvira vy'ukuri Imana yaradukunze mu buryo budasanzwe, haba kubigaragara kubiboneka bihabwa abantu muri rusange, abizera n'abatizera. Ucubona ico Imana yagize umuntu. Mugabo mbibutse hari umurongo nagomba dusubiremwo gatoya tumere nk'abasimba kuri ya Zaburi 104 dusoma umurongo wa kangahe wa 35 umwe. Hariho umurongo wasigaje udasomye ubusome kugira ngo twumve ico uvuga. Umurongo wa 35 104 umurongo wa 35. Abanyavyaha nibahone bashire mw'isi, ababi ntibasubire kubaho. Mutima wanje himbaza Uhoraho. Haleluya. Ayo majambo uyagarukanye mu bwenge bwawe avuga ngo abanyavyaha nibagire gute? Abanyavyaha nibagire gute? Nibahone. Aha Dawudi mwumvise ko yavuze ibyiza byinshi by'Imaniri. Mugabo mu nsozero y'iriya Zaburi urabona avuga ngo abanyavyaha nibahone. Kandi igihe abigishije bose bariko bigisha batwereka ibiriko biraba. Ibiriko biraba bigomba kuvuguruza, bigomba kwanga Imana, ingeso zononekaye z'abantu bigomba kuvuga ngo n'abanyavyaha. Mugabo kandi ibyo bagira byose ntiwibaze ngo bizijana. Umwanditsi ngo abanyavyaha nibahone. Ni ngombwa ngo umuntu yansi Imana yadukoreye ibi ikatwishushanya ko ikaduha kuganza ibyo yaremye, umuntu azobigwiza n'ubusa. Ni ngombwa ngo Imana izomucira urubanza. Mukozi w'Imana Lionel yavuze ingene abantu bazohagarara imbere y'intebe nini yera kandi bataroyeyo ngo bagiye kuburana batsinde. Kuzoba ari kugira ngo vyemeze kuko uzorinda shika hariya bivuga ngo nta cizigiro kizoba kikihari, kuko Imana igororotse izogomba kwereka umuntu ibibi yakoze hanyuma aca bandanya mu gihano c'ibihe bidashira. Mugabo numva nshimiye Imana ko tugiye kuzobana tugomba kuvuga ingene ubwiza bw'abana b'Imana bukwiye kuba ubw'Imana yaduteguriye kuvuhereye kera, yaduhaye tukabamwo tukagenderamwo. Mugabo rero hari ukononekara kw'ibintu n'abantu vyononywe n'uwo muntu mu bihe bitandukanye. Nabivuze ngo tuzobibona aho tuzobona ingene abantu yabahaye ibyiza nk'ivyo bakabibamwo, mugabo kononekara kwabo kugatuma ibakomvomvora nibiri mw'isi byose. Ucubona kuva ku mwuzure wa Nowa, ucubona ingene ibintu n'abantu vyarengewe, ibintu byose bigatikira. Igihe c'Isodomu n'Igomora
ivyo vyiza byose abantu barabivamvagayemo bitwara uko bidakwiriye, hanyuma ivyo bisagara birakomvomvoka, umuriro urabirigata, abantu n'ibintu byose birajana. Nico gituma mw'iyi Zaburi twumvise ya 104 umurongo wa 35 hampande y'ivyiza byose avuze, arangiza avuze ku guhona kw'abanyabyaha. Reka turangirize ku majambo aboneka mu cete ca Yuda. Icete ca Yuda murazi ko ari kimwe gusa. Umusomyi adusomera imirongo ishika kuri 3, asoma uwa 11 kugeza ku murongo wa 13. Icete ca Yuda umurongo wa 11 asome kugeza ku wa 13. Bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini, bakiroha mu buzimire bwa Baramu kubw'amaronko, bagahonera mu mugararizo wa Kora. Abo ni ntambamyi mwisangira ryanyu ry'urukundo, iyo basangira namwe ivyiza, ni abungere biragira ubwabo atadusoni, n'ibicu bitagira amazi bizungazungishwa hose n'umuyaga, n'ibiti birumvye bitama vyapfuye kabiri byaranduranywe n'imizi, n'imipfunda yo mu kiyaga isuriranya, babimba ifuro ry'ibiteye isoni vyabo, n'inyererezi ziyerera zibikiwe umuzimagiza umuzitanya ibihe bidashira. Murakoze cyane. Aho simvuga ngo ame, uretse uwo babihisemwo wenyene kugira ngo umuntu azobe mu mwiza w'umuzitanya, nuko we azoba yabihisemwo. Ngo bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini. Inzira ya Kayini inzira y'ubwicanyi murayizi. Bakiroha mu buzimire bwa Baramu, nukurya ingero zitari nziza, kubw'amaronko, bagahonera mu mugararizo wa Kora. Inkuru za Kora abasomyi ba Bibiliya barazizi. Abo ni ivyubirizi mwisangira ryanyu ry'urukundo, iyo basangira namwe ivyiza, nabungere biragira ubwabo atadusoni. Abo harimo abantu barongora abandi, nabonye ruzosanga umengo bavuga ivy'Imana mugabo ari ivyubirizi. N'ibicu bitagira amazi bikubeba hose n'umuyaga, n'ibiti birumvye bitama byapfuye kabiri byaranduranywe n'imizi, n'imifunda yo mu kiyaga isuriranya, babimba ifuro ry'ibiteye isoni byabo, n'inyererezi ziyerera zibikiwe umwiza w'umuzitanya ibihe bidashira. Aha navuze ko ntavuga amen, mugabo ubwiza bw'abana b'Imana, Imana yaraduhaye ibikenewe kugira ngo tugendane nayo, duse nayo, twerekane icubahiro cayo mu bikorwa byacu. Turi kumwe ngaha niyo umwe wese ukwiye. Mugabo mugiye kuraba muri iki gihe abandi bavuga butumwa banyitangiye, muraza kubona ibihe tugezemo ari ibihe biteye ubwoba. Ibihe abantu bahitana ibyo bagomba, bagakora ibyo bagomba, biyumvira ko Imana ari Imana izobireka ukunyene. Muri ino minsi hariko haraba ibintu biteye ubwoba. Abantu bari bavuye ngaha kuririmba, bariko bavuga ngo amakuru ari karasirikira ngo aha mu gisagara. Arimbwiye je mvuga nti kumbe jewe ntazi amakuru, nije ntazi biriko biraba. Mugabe ibyo byose biraca biraza, n'inganisi iriko yononekara. Uba abakristo badahagaze neza mu nzira y'Imana, ubu bariko barajugunya. Abandi ngo bariko baragura ngo tugufu, ngo nugushira ngo kwama epenge, kugira ngo uguciye ko ntahava gutwara byose ufise. Biriko biraca isi iriko irononekara. Ubu rero abantu badahagaze neza mu nzira y'Imana, rindira muza gusanga abakirisu bamwe baguze bashize ku maboko, ubukwashi basize ku maboko,
Ninampa pole ambaye atakanunua na kukavaa mkononi. Ninampa pole. Uko no kutizigira Imana kuko ibituma isipfa yononekara ukurikira yononekara. Ndababwire biraca biraza. Aha nibyo tuzomara umwanya duhaye tuvuga ingana abana b'Imana ntibazi ico turi muri yo. Abakristo bumva ibiteye ukamengo birabaraba, twebwe bijya ntibituraba. Isi zoruhisha abanse kwizera umwami Yesu. Isi zoruhisha abanse. Mukozi w'Imana ya Jospin yarabivuze ati ridira ishengero riduge, hewe batayaona bazobona ico bita camutema kuni. Mugaba abagororotsi ntihagire utega ubwoba n'ibyo mumbizi, yoba maramaye umuntu azobikora. Reka n'ingwara y'abakiyadutse aho bashira ngo imishatsi mu nduzenye yari corona. Hari umuti bavuze ngo kandi abakirisu batari bakenyi barabinyoye, abakirisu batari bake barabikoze. Bene data, mwibuke icyo Imana yatugize. Hari ico yadusangije muri yo, hari ubwiza bw'Imana buri muri twebwe. Isi naho yoba mu mugararizo, wewe guma mu kwera kw'Imana, ugendane n'Imana, uzobona Imana izogukinjisha ibyo byose biriko biraza, kuko ni Imana nziza. Nagomba rero ndagutumirire, ndakubwira ngo mu byo tuziga namaze kubivuga, ahanini bizoba bifatiye kukononekara kw'abantu, kukononekara kw'isi. Ingana abagororotsi utakibabona bari mu mwanya wabo, tuzobibona muri kino kintu. Ubwiza Imana yadusangije dukwiye kububungabunga nk'iteka yaduteye. No gusaba ngo ubwire mugenzi wawe ati burya Imana yaraduteye iteka. Urasaba Imana ibiguhishurire. Turi abana b'Imana muri Kristo Yesu. Imana iduha gukandagira inzoka na sikorupiyo. Imana iduha gukandagira ibyo byose biteye ubwoba. Abantu naho bomeneka amaso ntibabone igihe aho kigeze, twebwe tuzoguma dusaba Imana ngo Mana duha amaso tubona aho ibihe bigeze, kuko Yesu yarabivuze ngo abagize ubwenge bo mu bantu ibivugishije Daniyeli ngo bazigisha benshi. Mugabe bijora n'abantu batabona bazoshishikara kuzimizwa nabo bongere bazimize. Twebwe tuzoraba ubwenge bwose Imana yatanze abana b'Imana bakwiye kugenderamo. Ni kuri aya majambo nagomba ngo turangirize ko mvuze nti Imana ibaha ikaze, izibagobere kuza gusangira natwe ijambo ry'Imana. Ni ntangamarara tugize. Imana ibahezagire mwese mwumvise ijambo ryayo.